Ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza ngati y'akazi na muntu mu ndero mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano ndabakengurukiye kandi mwese ndabaha ikaze mu makuru yacu tugira tubashikiriza mwisaha amakuru abazindutse avugwa mu mihingo itandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza ngati y'akazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano ndabaha ikaze rero mu makuru yacu tugira tubashikirize kwisaha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ni nyuma yaho kwigenekerezo 11 ukwezi kwa ruheshi 2025 umugwi ujejwe ivy'amatora ngaha mu Burundi seni watangazaga ivyavuye mu biharuro rufata kibanza mu matora yari yabaye kwigenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka akaba rero yari amatora y'abashinga amateka ndetse n'abajenama b'amakomine akaba kandi yari amatora yari ahurikiwemo n'imigambwe itandukanye ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD umugambwe Iprona umugambwe CNL urunani Burundi bwa bose ndetse n'abigenga batandukanye. Ibi byose rero bikaba byari byakozwe mu kugira ngo hazoboneke abazohagararira abandi canke se abazorongora abandi mu bashinga amateka ndetse na nkenguza amateka nkuko byagenze nubwo ayo matora yabaye ari ku mugambwe wo utavuga rumwe umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD uriko uradondwa urutoke ndetse bikanavuga ko ngo uba waragize ubusuma mu matora yakozwe kuri iri genekerezo rya 5 na cyane rero umugambwe CNL ukavuga ko utizera ibyavuye mu biharuro rufata kibanza aho rero uyu mugambwe uvuga ko ubusuma bwabaye muri aya matora ngo ari ubusuma ntangere ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu umugambwe CNL uriko urasaba ko ibijanye n'amatora byo mfutwa ahubwo ngo hakongera hagakorwa andi matora aciye mu muco. Ibi rero byatangazwe n'uwasanzwe ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi urantunga ibi byari byatangajwe n'uwari asanzwe arongoye umugambwe CNL ari Honorable Agathon aho yiyamirizaga ibyavuye mu biharuro mfata kibanza ndetse akanavuga ko aya matora ngo yabayemo ubusuma ntangere na cyane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ibyo byose turaza kubigaruka ko turabire hamwe ivyo Honorable Agathon yabivuze ko gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu yihuta cyane nuko Honorable Agathon yamaze kwiyamiriza ibyavuye mu biharuro mfata kibanza muri aya matora ndetse kuri ubu ngubu yamaze no gutanguza umugambwe we mushasha ngo bagira biyamirize umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD nkuko bishikirizwa na bamwe mu bahurikiye mu migambwe itandukanye nkuko bariko barabidushikiriza muri iki gitondo mu makuru twariko turayaga. Ni rero uravye ubona ko ari ibintu bishabuze cyane Honorable Agathon yamye yiyamiriza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ko kuba uri mu mabi ntangere. Ubwo kwigenekerezo n'ubundi rya 5 ruheshi umwaka wa 2025 hariko haraba ibijanye n'amatora ngaha mu Burundi mu ntara ya Cibitokeho ngo imbonera kure zitwaje ibigwanisho zarateye ubwoba muri aya matora. Mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu minsi y'imbere y'amatora ku wa 5 ruheshi haratanzwe ibigwanisho mu mpisho ku rwaruka rw'imbonera kure. Intumbero ngo kwari ugutera ubwoba batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse ngo nkuko babishikiriza. Ibi rero bikaba mu makuru twahawe n'amasoko amakuru yacu amasoko yacu yatohoje avuga ko hari ibikorwa byo gutera ubwoba mwibanga ntangere aho rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi aribo bariko barabikorerwa mu ndwi z'imbere y'amatora y'abakenguza amateka ndetse n'abajenama b'amakomine coka n'icari ciza mu Cibitoke. Amasoko mu bajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baho avuga ko hariho hatangwa ibigwanisho byinshi ku rwaruka rw'imbonera kure
umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kubw'intahe nyinshi zitandukanye. Inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove zaratanzwe mu makomine atandukanye agize iyo ntara. Ikomine yose ikaba ngo yarahabwa izishika 10. Ibigwanisho bishika 10 byaratanzwe ku rwaruka twaheruka guhabwa inyigisho zo mu gisirikare harimo ndetse n'ubuhinga bw'intambara, niko bivugwa n'isoko ryegereye iyo dosiye. Umwe mu rwaruka rw'imbonerakure atishimye kwivuga izina yemeza ko ibigwanisho vya mbere byatanzwe kuwa kabiri wa 20 Rusama hafi isaha 5 z'ijoro nko kuri stade ya Buganda ndetse no ku ngoro y'umugambwe iriko irubakwa. Kubwiwe ngo byari bitegekanijwe ko hatangwa n'ibindi bigwanisho bito bito ndetse na binini, ariko kandi uko guha ibigwanisho urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ntibyahurizwa ko na bose. No muri bo nyene ubwoba ngo bwari bwishi, zimwe mu mbonerakure zari zifise amakenga ko hashobora kuba ibibi, ubusuma, kwihorera, ubwicanyi buvuye ku gutunga ibigwanisho bicira umuriro bidafitiwe uruhusha. Imodokari z'igisirikare hamwe ndetse n'abategetsi b'amakomine zarabonywe mw'ijoro ziriko zirongoruza ivyo bigwanisho ku bw'ayo masoko nyene. Kubera ivyo abanywanyi benshi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi akarorero ni nka CNL barahungiye mu bihugu bibanyi. Abanywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi nk'abo mu Murunani Burundi bwa bose, Frodebu, Iprona ndetse n'iyindi migambwe batavuga rumwe n'uri ku butegetsi babayeho mu bwoba budahera ko ngo baterwa ubwoba buri munsi. Abajijwe kuri ico uwurongoye umugambwe urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura yariyamirije kuri ivyo yagirizwa, akavuga ko ari ibinyoma. Yasiguye ko imodokari ngo zifise uburenganzira bwo gutembera ku murango canke mw'ijoro, ariko aranka kugira ico ashikirije ku vyo gutera ubwoba. Amatora yo kuwa 5 Ruheshi yabaye mu cuka kibi cane, imigambwe yose harimo ndetse niyegereye uri ku butegetsi yariyamirije ubusuma bukabije kandi bwateguwe. Muri iyo ntara irimwo uruhagarara, ibigwanisho vyaratembereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahunga icizere c'amatora yizewe kandi arimwo umuco cagenda buri munsi, nk'uko tubiganirwa na bamwe twayaze ngaho bari begereye amasoko yaho ivyo vyariko birabera. Reka tunyaruke turabire hamwe kubiriko biravugwa n'ubundi. Umugambwe uri ku butegetsi ngo niwo wonyene watsindiye ibibanza by'abashinga amateka. Mu biharuro vy'imfatakibanza byavuye mu matora y'abashinga amateka yabaye ku igenekerezo rya 5 Ruheshi uyu mwaka mu gihugu cose, umugambwe CNDD-FDD niwo wonyene urenze ibice 2% biba bisabwa. Ni ukuvuga ko watsindiye kugera ku bice 96 n'ibice 51%. Umugambwe wakurikiye ni Iprona watsindiye amajwi ku bice 1 n'ibice 38%, hagakurikira umugambwe CNL watsinze ku bice 0.58%. Kubitoje mu bibanza by'abigenga nta numwe yashikanye ibice 40% nk'uko bisabwa. Warose amajwi menshi ni Thomas Nzeyimana Batazira Mukombozi yaronze ibice 0.29%. Ivyo biharuro vyashikirijwe na Prosper Ntahorwami yarongoye umuguseni kuri uyu wa 11 Ruheshi uyu mwaka wa 2025 i Bujumbura. Uko ibibanza bigabanyijwe mu ntara ku bashinga amateka bazova mu mugambwe wa CNDD-FDD: Butanyerera ni 23, Gitega 21, Burunga 17, Bujumbura 23, naho Buhumuza bakaba ari 16.
Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko turabashikiriza muri ici gitondo tubaye tuyasozera ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko amakuru muba muri ko murashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko turabashikiriza kuri iyi saha tubaye tuyasozera ngaha buriya turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka ndakwibutse niba utarafyonda sabone ndetse na partage ubanze ufyondeko kugira uzora bwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagenda turashikiriza kuri no mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kure iba ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bizindutse biravugwa mu mihingo iba igiye itandukanye.